Hello guys, nizeye ko muri amahoro bivanye naho muherereye. Nanje ndi wa Mungu wanyu sanzwe nkorera ikinyamakuru Lil Vox TV. Aho no musi tugiye kubashikiriza ku nkuru iravugwa ku mugabane wa Burayi mu gihe President Donald Trump yashoboye gufuta abambasade bagiye batandukanye mu bihugu 30 byo muri Afrika, aho igihugu cy'u Rwanda kirimo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ariko nubwo biruko President Donald Trump canke ababijejwe ntibarashobora gutangaza abashobora gusubirira abo bandi mu mirimo. Guys, nongera ndagusaba wewe utaragira subscribe kuri no rubuga rwanyu canke channel yanyu ya Lil Vox TV, ushobora kugira subscribe, share, like na comment, kandi ukugurura n'agakengeri kugira ngo ibiganiro byacu bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuyaga kuri President Donald Trump ni mu gihe yashoboye kwirukana abambasaderi 30 bari basanzwe bakorera imirimo yabo mu bihugu vya Afrika, aho igihugu cy'u Rwanda gisanzwe kibarizwamo ndetse n'igihugu cy'u Burundi kibarizwamo mu bashoboye kwirukanwa canke gukura abambasaderi muri ivyo bihugu. Ibihugu 30 byo muri Afrika. Donald Trump n'umuntu arayiyumvira ikintu bwaca ahita asinya itegeko rishobora kushira mu ngiro ico abariko ariyumvira. Uno mugabo neza na neza biraboneka ko adashigikiye abanyafrika, mu gihe ahaye aragira uko ashoboye kose kugira ngo abuze abanyamahanga hanini abanyafrika kwinjira mu gihugu ca Amerika. Ni mu gihe buri munyagihugu wese ku isi asanzwe afise indoto zo kuja kuba mu gihugu ca Amerika canke kuja kuronderera ubuzima mu gihugu ca Amerika. Hoho bavuga ko ubuzima bwaho bworoshe, ariko nubwo biruko ni mu gihe President Donald Trump ashobora kuvyuka akubwira ko ahatari wanyu utegerezwa kuhava, kandi ukahava ku nabi utahavuye ku neza. Mu gihe utegerezwa kuhava atabiganiro bihabaye. Makuru ahaye aravugwa ku mbuga zigiye zitandukanye hamwe n'ibinyamakuru bikomakomeye ku isi bihaye bivuga ko President Donald Trump uyu munsi yashoboye guhagarika abaserukizi b'igihugu ca Amerika mu bihugu 30 byari bisanzwe bibarizwa muri Afrika, aho ni mu gihe igihugu cy'u Burundi cyashoboye kwisangamo hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Aho ni mu gihe muri nondwe nyene President Donald Trump yashoboye kubashikiriza canke abarungikira amakete ko mu kwezi kwa mbere, mu ntango z'ukwezi kwa mbere bategerezwa kuba bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington kugira ngo bahabwe ayandi mabanga. Abazobikurikiza bazoshobora guhabwa ayandi mabanga bashobora kubandanya bakorera igihugu ca Amerika. Iyo liste yashoboye gusohoka aho twisanzemo canke muri East Africa twasanze harimo ibihugu bitatu ari byo u Rwanda, u Burundi hamwe na Uganda. Guys, reka ndagusabe wewe utaragira subscribe kuri no rubuga rwanyu rwa Lil Vox TV ko ushobora kugira subscribe, share, like hamwe na comment kugira ngo tubanaye kugira umuryango wagutse n'ikiganiro kigiye ko kugira ngo ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro byacu.